nyakubahwa umushikiranganji wa mbere w'Uburundi ahejeje kwakira abashitsi. Abo bashitsi bari bagizwe n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe ivyo gutunganiriza kazoza abakozi. Ni ishirahamwe ryitwa mu rurimi rw'igifaransa yitwa AICES mu mfunyapfunyo. Mu majambo yose ni Association Internationale de la Sécurité Sociale. Ni ishirahamwe rero rihurirwamwo n'ibihugu vyinshi, harimwo ibihugu 165, hakaba harimwo amashirahamwe ashinzwe gutunganya ibijanye no gutunganiriza abakozi, amashirahamwe arenga 300. Ego nibo rero bariko barakirwa na nyakubahwa umushikiranganji wa mbere. Ivyo bavuganye navyo ahanini twovuga yuko kwari urugendo nk'ubwo kuyaga kubijanye na hari igikorwa kiriko kirabera ngaha i Bujumbura catunganijwe n'iryo shirahamwe AICES. Igikorwa catanguye itariki 10 kiriko kirabandanya n'uno munsi. Ni igikorwa kivuga ko ibijanye no gushikiriza amakuru uno munsi mu mashirahamwe ajejwe gutunganya ivy'akazoza ku bakozi ba leta, ukuntu yokora muri iki gihe tugeze mu buhinga bwa tekinoloji, ukuntu yokora neza kugira ivyo bikorwa bishikirwe koko na bene vyo, bishikirwe koko na bene vyo kandi bidakumira. Ni igikorwa rero kiriko kirabera ngaha i Bujumbura. Ni muri uwo mwanya rero uwo munyamabanga yaje kugendera nyakubahwa umushikiranganji wa mbere kugira anamumenyeshe ibiriko birakorerwa ngaha, anamuramutse. Nyakubahwa umushikiranganji wa mbere w'u Burundi ahejeje kwakira abandi bashitsi, n'abashitsi bari baje bava mw'ishirahamwe mpuzamakungu PNUD. Twovuga ko ari abashitsi bari mu migwi ibiri. Ubwa mbere yakiriye umurongozi w'ikigo kiraba ibikorwa vya PNUD mu karere ka Afrika. Hanyuma ubwira kabiri yakiriye ugukurikirana ibikorwa vya PNUD ku gihugu cacu c'u Burundi. Rero kuri uwo mushitsi wa mbere bavuganye ibijanye n'ibikorwa by'iryo shirahamwe mpuzamakungu PNUD, aho uwo mushitsi w'akarere araba ivy'akarere ivyo PNUD ikorera mu karere ka Afrika. Yavuze imyitwarariko bafise, arashima ukuntu PNUD ikorana n'igihugu cacu c'u Burundi, aragira n'ivyo asaba kugira ibikorwa bibe vyiza gusumba muri uko gufashanya kw'igihugu c'u Burundi n'iryo shirahamwe. Yashimye cane aho igihugu kigeze mu nteguro z'ibikorwa vy'iterambere. Arashima cane imbonakazoza igihugu cacu c'u Burundi turimwo, y'igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060, aho yavuze aho uwo mushitsi yumvikanishije neza ko ishirahamwe PNUD yitunganije kugira rifatire kuri iyo mbonakazoza mu nteguro y'ibikorwa byose PNUD yoba iriko irarondera kugira ikore muri bwabo muri byo twari dusanzwe dukorana n'iryo shirahamwe PNUD. Umushitsi wa kabiri n'umushitsi asanzwe akurikirana ibikorwa vya PNUD ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nawe nyene yakiriwe kugira avuge ibikorwa vy'iryo shirahamwe imbere ya nyakubahwa umushikiranganji wa mbere w'u Burundi, aho twovuga ko ahanini yariko arashikiriza uko ibikorwa biriko birakorwa uno munsi. Nawe nyene aravuga ko
mu biriko birakorwa n'ibindi biyumvira gukora imbere bafatira cyane ku byo Uburundi bugezeko nk'ivyihutirwa. Aravuga neza nawe nyene yambona kazoza turimo, aravuga ati twifuza ko dukorana dufatiye kuri mbona kazoza. Arongera rero carasaba nyakubahwa umushikiranganje wa mbere w'u Burundi ko mu byo bategura nabo mwishira hamwe PNUD, mu byo bategura kugira barondere uburyo bakoresha, yasavye ko igihugu c'u Burundi coza naco kirashigikira kimwe bita mu rurimi rw'igifaransa plaidoyer, kugira uko kwegeranya uburyo nabo nyene biborohere. Rero muri rusangi izo ntumwa zose zibiri z'iryo shirahamwe rimwe PNUD hari kugira bavuge ibijanye n'iterambere mu mifashanyo yamyeho kandi n'ubibandanya hagati ya leta y'u Burundi n'iryo shirahamwe mpuzamakungu PNUD. Je suis accompagnée aujourd'hui par Dr Mathias Nab, qui est notre directeur régional du centre de service du PNUD basé à Addis, qui couvre l'ensemble des bureaux pays Afrique. Et nous avons été reçus en audience par son Excellence Monsieur le Premier ministre pour parler de la collaboration et de la coopération que le PNUD a avec la République du Burundi. Nous avons donc discuté des priorités nationales et de comment le PNUD peut renforcer sa collaboration et accompagner les priorités nationales, notamment la question de la réforme sur la décentralisation, qui est une réforme importante pour le pays en ce moment. Donc je vais demander à Dr Mathias Nab de nous donner un point de ce que nous avons discuté brièvement. Nous avons profité de l'occasion pour indiquer la qualité de la collaboration que le PNUD entretient avec le gouvernement de Burundi, et nous voudrons saluer Son Excellence Monsieur le Premier ministre pour sa disponibilité et féliciter l'ensemble du gouvernement. C'était un grand plaisir d'être reçu par Son Excellence le Premier ministre, et j'ai pris l'occasion de lui féliciter et féliciter le gouvernement burundais, surtout Son Excellence le Président, qui assume la présidence de l'Union africaine cette année. Et on a aussi retiré notre disponibilité en tant que PNUD d'accompagner sa présidence cette année pour que ça devienne un grand bénéfice pour toute l'Afrique et le continent. Nous avons aussi remercié le gouvernement à travers le Premier ministre pour cette collaboration que le PNUD a avec le gouvernement. C'est un partenariat vraiment que nous estimons qu'on peut toujours renforcer. Et comme Madame la représentante disait, nous sommes en train de revoir notre programmation ici pour voir comment on va aligner ça avec les nouvelles priorités du gouvernement. Donc en tout cas, on est vraiment bien reçu par le Premier ministre et nous vous remercions. Merci.